Hitstars News. Hitstars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hitstars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Tasiyo kuramutsa nshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri DFTV mukaba muri kumwe na Dinye Delicia Dabodi from DFTV. Behind the camera kabari Logic Jamal aka Size 96. Then no munsi twari muri conference aho The Fight Production bashoboye kudutumira kugira ngo dushobore kumenya byinshi kuri bo canke gishasha baje batuzaniye. Bashoboye kutubwira yuko bungutse muri uko kunguka bashaka kutumenyesha yuko hariho umuririmbyi mushasha yarasanzwe azwi nka Edwin yigeze no kuja muri Primusic mahiganwa ya Primusic yarashoboye no gushika muri final une fois uno munsi rero akaba bamwakiriye icese muri The Fighter Production hama ni mwijambo ryashikirijwe na n'usanzwe arongoye The Fighter Production akaba ari we Happy Famba akaba yari kumwe n'uwo basanzwe bari bakorana ari we Visual Love. Karibu sana, tunashukuru kuona jinsi watangazaji wote umefika. Ili ni jambo likubwa sana. Kitu cha kwanza The Fighter Production inaweza kusema samahani kwanza kwa kuchelewa kidogo. Wamoja wamekuwa kanisani wanapenda kuomba sana na wengine tulikuwa tunajitayarisha ili kazi iende vizuri. Si jambo kubwa tulikuja kujulisha watu hapa, bali ni kitu kidogo tu. Kusema kama The Fighter Production ni kama imepata mtoto mwingine, imezaa mtoto mwingine. Na tukaona hatuwezi tukaanza kama kesi wengine wanaanza kwenye lebo zao wakipata msanii mpya wanampresent kwenye show ama wanampresent sehemu zingine. Nimeona tumlete hapa mbele yenu nyinyi waandishi wa habari. Kama kuna swali muulize bado mapema, kwa sababu unakuta hapa na kwako korofi mara nyingi watu tunaanza kazi na wasanii alafu baadaye wanafika wanapotea. Unasikia amekimbia, ametoka kwenye lebo, kwenye radio inakuwa ni shida. Ndio kwa maana sasa tumeita nyinyi watangazaji mkuje hapa, muone msanii mwenyewe, muulize swali zenu hapa, alafu baadaye tarehe 12 mwezi wa 10 tutampresent hapa Mtima Bar. Tutampresent watu waone performance zake. Watu sasa waseme kama anaweza ama hawezi. Lakini nyinyi hapa mnaweza mkasema kweli anaweza ama hawezi, kwa sababu appearance yake inaonekana, na mkitaka kapela atawapigia kapela ili mumsikilize kwa mwenyewe. Yani hapa ni production mpya tunaleta. Sasa kuna nyinyi ndio mtajaji, mnasema huyu mtu anaweza kasonga mbele ama sisonge mbele. Okay, kwa jina lake anaitwa Akiterese Edwin alias, ili ni jina mpya na management imempa, sio la kwake. Watu wanamjua kwa jina la Edwin. Unaona, wanamjua kwa jina la Edwin. Unaona. Sasa hapa kitu cha kusema, ili Difficile G5 ni management ndio imempatia hilo jina la Difficile G5. Maana Difficile 5e generation. Okay, sina mengi ya kusema. Visual Love nawe mu kugaragaza umunezero ni mwijambo yashikirije, ariko aratubwira yuko ari mutoya wiwe kandi azomwakira neza, abazokorana neza, na cyane cyane yuko yari yaramushize no muri Peace and Love. Mukamuzi ko Visual Love ariwe asanzwe arongoye Peace and Love, mugwi Peace and Love usanzwe uririmba karaoke, ibintu bya live. Murakoze cyane. Icambere no kubanza gusaba imbabazi ntawe bitagora, kandi murabizi ngo bavuga mu Kirundi ngo bigora abagabo, naho rimwe na rimwe n'abagore bibagora. No kubasaba imbabazi kuko mwashoboye kwihangana. Hari ibyo umuntu aba ariko arakora ugasanga, nibaza ko twese turasenga Imana tuha ikibanza cya mbere. Ibintu byatumye rero tudatangura ku isaha nkuko mwari mubizi cyangwa nkuko mwari mubyiteze, ariko nibaza ko icanya cyo ngo twatanguye. Hama sinza kuvuga byinshi, ubona barambiye.
kuko bamwe muri mwebwe bashobora kuba bafise ibindi bikorwa bategerezwa gukora kuko umwanya n'umwanya nk'uko manager yabivuze umuririmbyi mushasha harabonetse ubuheta bwa Visual kamere jengo nitwa Vianney barampindura Visual niko bimeze hama haraje ubundi yitwa Edouin ubuheta bwa Vianney mwumvise neza ni mushasha muri The Fight ni novuga ni igiterwa gishasha cyatewe carabanje kurimigwa hama harabaho gukangaza harabaho ubu rero tugomba gutangura kwimbura rero nka The Fight je munzi nk'umuririmbyi mugabo nanje mu minsi zamaze kuronka mutonya wanje cansanga ari je ndiko ndamurira cyane ugasanga n'umuvyeyi ntaba kironka umwanya mwinshi wo kwitaho umwana mugabo ugasanga mukuru we niwe agomba kumwereka umwongo uhuma n'udahuma bikavugwa rero yuko ari Vishu ashobora kuzaraboneka cyane mu gishingo ca manager ngo akurikirane mutonya wiwe kuko yabonetse nkuko nkunze kubivuga muri The Fight Production twebwe tujana n'umwanya ico umwanya duhaye nico dukora ubu rero umwanya waduhaye tugomba umuririmbyi mushasha mwamubonye asubirira Vishu ntaje kumusubirira mugabo aje ngo bafashanye muri kano kazi kacu k'umuziki simave rero ndabarambira amwumvise gusa kwigenekerezo rya 12 nkuko manager yabivuze niho rero icesi tuzomushira habona imbere y'abantu bose ariko twavuga tuti tutegerezwa kubanza guhera imbere yanyu mwebwe nk'abajournaliste kuko nimwaraba neza muza gusanga abajournaliste n'abagira utugenegene canke abaririmbyi canke abagira amareresi canke abanyagwenya dusanga abajournaliste dukeneraniye kuko nta muziki utagira umujournaliste ni nkuko nta n'umujournaliste atagira umuziki kuko namwe nibaza ko mu biganiro mukoresha murakenera uduce duto tw'imiziki y'abaririmbyi canke abari bo bose mugabo karaba kaziki kaja mu matwi y'umuntu kugira ngo kabe ikimenyetso cerekana ko ikiganiro canke igikurikira kigira gitangure bikavuga rero yuko abajournaliste n'abaririmbyi bakeneraniye umwanya wanyu rero ngira ngo urageze ku bibazo mubaza The Fight mubaza na Edouin kuko ujeyo namaze gukura ngeze ku rundi rwego ko uronse mutonya wawe bukuze bawisumbuye bari ibintu bimeze neza gose ubu ngira n'umwanya wanyu rero namwe ibibazo 5 canke 6 canke 10 sinzi umwanya baza kuduha turazawugerageza turabe ko dushobora guteza imbere umuziki w'u Burundi turi kumwe twese birashoboka murakoze ni mwijambo yashikirije abamenyesha makuru Edouin bamutaziriye izina bashoboye kwita difficile 5G iyo 5G bakaba bayisiguye bavuga yuko ari 5e generation no kuvuga niwe atanguye 5e generation no kuvuga bazoza bose muri iyo generation bazoba baje mu kibanza bazoba baje muri generation we yatanguye ari yo generation novuga ati iri difficile nkuko mwashoboye kuvyumva bamwise difficile ni mwijambo n'ubundi twashikirijwe na n'usanzwe arongoye The Fight Production twaba twashoboye no kumva byinshi kuri uwo muririmbyi ko mu myaka 6 kuva muri 2014 gushika muri 2020 yaramaze gusohora indirimbo zine ariko mu masezerano bashoboye kugirana na The Fight Production biravugwa yuko bafitaniye amasezerano ameze neza cyane naho batashoboye kutumenyesha neza ayo masezerano avuga iki ariko biravugwa neza yuko ari amasezerano ameze neza zoborohereza bose babiri kuko nakare yuko imbere ya byose bamanje kubishira mu nzego z'umutekano kugira ngo zize zibakingire bose bakaba bafitanye amasezerano y'imyaka 10 iyo myaka 10 rero reka turindire ivyo difficile 5G atuzaniye muri industry ya music
kuko aravuga neza yuko aje guhindura carrière na cyane cyane yuko muzi muri Fighter Production yuko ibintu vyaho bitigera biba bisanzwe na gato namba uretse no mu gutegura ibitegeramo n'ibindi mu bintu by'abaririmbyi murazi yuko mama mikora neza. Avant tout la campagne d'abashimire kwanza nongera nshimire Fighter Production yanyumviriye ikamfata hama ku kibazo ngire ko nishura yambajije ikintu catumye cansunitse kwemera gusinya kontra yari ndende mugabo nararonse umwanya ukwiye wo kuyisoma no kuyiyumvirako novuga siyo kontra ya mbere nari nsinye mugabo nkuko bavuze ko ama kontra menshi bayasinya ama mu nyuma bigafwara donc bikononekara donc iya mbere nayo narisinye mugabo bigenda nabi irahera nabi ataco imariye mugabo iyi ikintu ca mbere kwanza catumye ndayisinya ijambo cyo narisanzwe shaka umuntu yomfasha akanje imbere akanshigikira kandi asanzwe ari imbere abimenyereye ndibaza The Fighter Production kuricho ndibaza ko batumenyesheje neza yuko atari ukubashikiriza abanyamakuru gusa ahubwo bazomwakira icese itariki 12 z'uku kwezi nyene kuri Mutima Bar. Nituzi ngo azoba ari karaoke, nituzi ngo azoba ari ikirori, nituzi ngo bizoba bimeze gute, ariko abarundi n'abarundi kazi mwese mwitega yuko ku itariki 12 za kuno kwezi ariho umuririmbyi Difficile 5G ariho bazomwakira icese imbere y'abarundi n'abarundi kazi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri DFTV kugira ngo tubandanye tubahereza amakuru ameze neza na cyane cyane mukumviriza ijambo ryashikirijwe na nyakubahwa Happy Famba asanzwe arongoye The Fight Production. Murakoze cyane mukaba mwari kumwe na Double D Ding Delicia from DFTV, behind the camera Logic Jamal. Thank you guys. Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.